bivanye n'ingorane twabonye mu ihembwa ry'abakozi ba leta, twasanze imishahara y'abakozi bamwe bamwe yagiye kuri konti imwe. Kubera icyo biramenyeshejwe abakozi ba leta ko ubushikiranganji mu byo bujejwe ari nk'abakozi n'akazi bwafashe ingingo yo guhagarika by'imfatakibanza imishahara y'abakozi bamwe bamwe kugeza ubushikiranganji buronse umuco ukwiye. Igitigiri c'abakozi begwa n'iyo ngingo kingana n'432. Ubushikiranganji rero bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako n'iyo ngingo ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'akazi bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana koko ko bari ku kazi, bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga, bagaca bazana n'urukaratasi werekana aho bahemberwa. Aha rero no kuvuga iki? Ni ukuvuga yuko twisunze ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose, twarasanze ibintu bimwe bimwe dutegereza kugenda dutangira umuco kandi tukabishira habona. Icambere rero twahereye ko nico n'abantu bahembwa na leta ariko ugasanga ari benshi bahembegwa kuri banki imwe no kuri konti imwe. Tugaca rero twibaza none abo bantu 2, 3, 4, 5 bahembegwa kuri konti imwe n'abamugabo mbega bo arabamugabo meho umwe wese ntagira konti yiwe n'amafaranga yakorewe akamenya ukuntu yakoresha. Nivyo hariho abapadiri n'ababikira bakorera amakongregasiyo y'iwabo, abo ntibahembwa batanga konti imwe, bagaca umushahara uca kuri konti wa kongregasiyo kugira ngo baze bamenye ukuntu bayakoresha. Ariko turavye aba bantu bashika 132 byaraduteye impungenge, niko guca rero twiyumvira tuti reka duhagarike imishahara yabo agahembo ka kuno kwezi kwa kane, maze tubasabe bihute baze. Twaramaze gutegura umugwi wo kubakira kugira ngo ivyo bintu bireke gutera amakenga. Ni iki rero twafatiye ko kugira ngo tukimenyekanishe, kubera numvise nagitanze bagisome mu maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Numva rero abamenyesha amakuru benshi bambwira ngo ndabahe umubonano ndabasigurire, kugira ngo rero dutore uno munsi kugira ngo tukiyage ko tukinonosore mu njamake. Akaba cari ico cyane kidukoranije ngaha kugira ngo ico kintu kirihute gicuka kitagira akamaro. Hanyuma hari n'ibindi mu minsi iza nzongera ndabahamagare. Ico ni cambe. Hari n'abandi bantu usanga nabo nyene bahembwa, ugasanga umuntu umwe yisubirije inshuro 2, inshuro 3 akagira matricule imwe mugabo akagira amakonti menshi. Ico naco tuzongera tubatumeko, ico tubaye turakibangire. Hari n'ikindi kigira 3 naco nyene tuzosubira tugakorerako. Hari abantu tubona banditswe ngo bavutse mu 1900. Umuntu yavutse mu 1900 ubu yoba agikora muri ibi bihe turimo akaba agihemba. Cyangwa ukaza ubona umuntu ngo yavutse mu 1930. Ivyo bintu ntibishoboka. Uno munsi rero twaje kuri iki cyambere gusa, ariko ibi bya kabiri tuzoritegurira rimwe, nihagira navyo nyine tuzobahamagara tubibamenyesha.
twibaza ko ikigega cya leta kizohahombokera kuko aba bantu uko biri kose turabona ko asa n'amafaranga agenda ariko adasiguritse, ariko umwanya umuco utaraboneka ntawe twokwagiriza, ntawe twota kw'iryo bara, ntawe twoshira imbere y'intahe. Dushimye yuko cogenda gikorwa gahoro gahoro, nta muzokubitwa n'intahe. Rero tuzoheza tumushengeze imbere ya leta, imbere y'inzego zibijejwe yuko azoba yarivye amafaranga y'igihugu.